reka rero tugende ku yundi muntu yitwa ngo ngwiki yitwa nde yitwa Révérend Pasteur Olivier Irakoze. Ejo nababwiye ko turiko tumuronderera inzi Gitega kugira ngo yibere ino, akunzwe n'abanyagitega gamana. Haleluya, amen. Uko twahuye tuzobivuga hanyuma kuko umwanya wagiye, nawe nzobashingira intahe ingene twahuye nawe. Haleluya, reka tugushimira Imana. Sinzi uko nzomuvuga canke no muvuga mugavye ukora ararenze. Tamuvuge na kimwe. Turamushimira Imana cyane gose. Uyu mukozi w'Imana ase ikintu kimwe ndamukundira, kimwe canke ni nka bitatu. Uyu mukozi w'Imana afise umutima mwiza. Umuntu arashobora kuba afise amavuta ariko akagira inzigo, muga arafise umutima mwiza, aranezererwa umuntu ariko aratera imbere, arakunda gukura umuntu hasi akabona ashitse hejuru. Yarambariye ingene yarijijwe n'ingene buga ishengero ry'Ibujumbura ngo nararize, ndavuga ni vya vrai, je singihe navyumva sinarize nta nico vyanambwiye. Karanyigisha ndavuga ni vya vrai ngo nararize ngo ndagenda n'amasengesho, ndavuga ati uyu n'umutima mwiza. Nukuri nitworo nko tukuvuga vraiment. Mugabo arakundana, hanyuma ikirenze ico je turakundana cyane. Turahuje impemu, turihagararako. Arakugisha ngo suko ngo eshi haje nkavuga ati naje nivyo nari numva shaka. Arihagararako n'umuntu oya ararengeje, ari smart, akoko mutakumva. Hari ikintu rero kinini nya cyane duhuriyeko, ni ikintu cyitwa excellence. Arakunda excellence mu bintu vyose nukuri. Rero ncangira Imana turahura, Yesu araduhuza, kandi ndabishimira Imana cyane gose. Nukuri ndagufata nk'umuntu akomeye cyane muri Light of Nations. Arakomeye cyane. Nukuri numu grand frère mu bintu mu buryo budasanzwe. Ndamwisanzura ko ico shaka cyose ndakimubarira atabwoba mfise, kandi aho ndamukenereye hose ndamuronka. Ico kirakomeye cyane basha. Twatanga ikoko cy'Imana, turakeneye abakuze batwugururira tukinjira kugira ngo bikunde tubandanye. Amen. Afise vyinshi vyo kumwigira ko cyane vyinshi. Mugabo mpiriwe mpishije yaranyugururiye umuryango n'umuryango wiwe, baranyemeye barankunda ukunyene sanzwe ndi. Nukuri mwarakoze. Uyu murimo w'Imana baramfashije runini, bamfatiye runini. Igihe cyose aje mu gikorane azana na korale. Niko ndavuga ni korale twebwe iwacu yarigeze ahatemba, mugabo mwebwe muje mucamwe baza yuko ari mucimbaza ko ari true worshipers w'Igitega. Ibyo byose biguma bipanza, nta na kimwe kibura. Ukeneye iki? Iyo mfise ndakeneye kuza kwigisha, ukeneye iki ngaho? Nkeneye amakamera, nkeneye ivyuma, byose agapakiza kazana. Ntaco toronka tugushimira Imana. Ibyo byose vyerekana passion n'inyota. Hari ngaha abato bidutiza ariko urabipakira. Nta kintu na kimwe, ibi byose sivyi, ibi byose nivyo abayatuzaniye kugira ngo umurimo w'Imana biragenda neza. Abamalayiti biragenda neza, uranyankuraja, urankomeza Mana yo mwijuru. Hama rero tugiye iwe akaca gufata neza, agaca dufata neza, bigatuma ibintu bigenda neza. Rero turagushimiye Reverend Pasteur Olivier. Yesu agumugisha. Turashimiye na madame wawe kuko nkubavuze ngo oya ntugenda, byo ducanga. Muga nawe turakundana, nawe aradukunda, arakunda abalaiti. Yesu aguhumugisha mwinshi. Rero turakiriye Pasteur, turakiriye Pasteur David, nawe turakwakiriye. Turakiriye na Pasteur wo muri CLG. Ahaguruka turamutse gutya anyi. Ego na Pasteur Yesu abahumugisha, abo ntabonye mwihangane, Yesu abagirire neza. Reka rero twakira, duhaguruke twakire umukozi w'Imana
agomba tugaburira ijambo ry'Imana dukoma amashi menshi, dukomera amashi menshi Imana yacu. Agomba tugaburire kandi turiteze cyane. Hallelujah. Yesu tuguha icyubahiro kandi turemeza kuri umwami kuko ibyo birabyemeza natwe turi hano kubishingira intahe w'abatakuzi bose bamenye kwa nta yindi Mana iriho n'abari twe Mwami muvyo tuvuga muvyo dukora Yesu tugomba uhabwe ishimwe tugushikaniye imitima n'ivyo dufise biguha icubahiro we Mana imwe rudende inganji yawe niyibihe n'abari twe kubw'imbabazi zawe umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ivyo wankoreye narindi tura mfite ryo gutura guhaye umutima utegeke zaivuga ineza
uzaba numanga iyo neza ndavuga iyo neza we zavuga iyo neza we light of nations tuzavuga iyo neza we tukiriho tuzavuga iyo neza zamura ibiganza byawe numva ndiko ndabadediya izi ndirimbo ndiko niryo shimwe ryanje numva niryo shimwe ryanje numva mwami wacu abicaye muhaguruke nukuri ko bereka mumeze nk'abantu mukecuye rwose murabatama uzamurira Imana icubahiro Ramasa Priya Dover Darazagarabra Hendova Magaze kurugi nakomanga bakanyumva ariko ntibugurure ndahamagara singira unyitaba ndagwana ariko nkaneshwa muri iyi myaka itanu ntibyari byoroshe ndasiganwa ariko singereyo ndaroba singira icyo mfata mu bibaho byose ntacyo cyantandukanya nawe shimwa Yesu mu bibaho byose ntacyo yego cyantandukanya nawe nanyuzwe kuko ngufite n'amahoro ndashima cyane ko wambonye ukanshigikira Imana yaradushigikiye ndeba hirya ndeba hino urukundo rura abanyuzwe n'urwo rukundo nanyuzwe Yesu we kuko ngufise jewe n'amahoro ndashima cyane ko wambonye ukanshigikira ndeba urukundo rwarakugose ruratugose nadi turanyuzwe kuko tumufite Yesu
anshigikira reba reba hirya reba hino urukundo ruragose joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire light of nations joyeux anniversaire sabukuru nziza isabukuru nziza isabukuru nziza Light of nations, isabukuru nziza. isabukuru nziza light of nations rero mbasabe izi ngabo ziri ngaha ziri hafi y'abashumba aba arizo ziza kubangumbirira ntizirenge kuri umusitari hama natwe ugumbire umuntu umwe babiri batatu bane batanu batandatu umunani icyenda cumi uhejeje aba ari uce wicara umuntu aguha ukuboko umurabe nk'ibisi yuzuye abantu 10 ni kuvuga ngo utegezwa kwideplasa utegeza kuva mu kibanza kimwe hama abakozi b'Imana muce muza mukeze mama Light na papa Aime Imana yagize neza iragahezagirwa Imana yagize neza wagize neza mana we wagize neza Yesu wanjye wagize neza gitandara we wagize neza Yesu wanje wagize neza gitandara cyanje wagize neza vyirato vyanje wagize neza papa mwiza imyaka 5 waratugiriye neza we hallelujah 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 we hallelujah 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 we woo hallelujah we celebrate Jesus hallelujah shimwe Yesu nta jambo ryavuze Imana ngo riherewe 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 yari yarabitubwiye 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 nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nadine we nta jambo ryavuze Imana ngo rihere yari yarabikubwiye yari yarabitubwiye yari yarabikubwiye yari yarabitubwiye yari yarabikubwiye yari yarabitubwiye yari yarabikubwiye yari yarabitubwiye erega ni Imana 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 erega ni Imana
nimwigire mu cyubahiro cyanyu muragahezagirwa. Isabukuru nziza Light of Nations. Turanezerewe cyane. Abashumba baranyihanganira, urumva nubwo kuwa Mungu tuzokata gato, uyu munsi ntitwari dukwiye kuwupfovya. Ntitwari dukwiye kuworosha ari wo munsi nyezina. Amen. Kugumbirana kuramukanya. Hama rero muri kamere kanje muri ribango nkora, iyo bamaze kumpa mikro ni je camba chef. Ubu ni je mwungere mukuru wa Light of Nations. Turabakeje cyane. Yaba mwatumiye umuvugabutumwa, umu evangelist, aya magambo ntiyari kuyavuga, ntiyari gutinda gutya, ariko je ndi umushumba, ndazi icyo ndiko ndavuga. Aba bashobora kutavyumva gose, ariko jewe ndabana. Je n'uyu mugabo turavyumva. Abashumba bari ngaha nibaza ko banyumva kurusha aba bakozi b'Imana bazi. Imana yaduhaye kurera, dukora byinshi, tuvunika kenshi, dukunda kenshi, twegeranya kenshi, ariko dushimirwa gake. Rero twahisemo kuza turakezanya. Guhana morale. Siko bimeze. Kwihakeya. Iyo tuyibuze abashumba turayihana. Haleluya. Imana ni nziza rero agahezagirwa kubw'imyaka 5. Muratangwe rero urugendo rw'imyaka yo kubona ubuntu bw'Imana butangaje. Kitsigiri 5 n'ubuntu ubu ni kuvuga ngo Imana igira ibashire mu buntu, muzobona ibintu byinshi papa zokora atambaraga mwabishizemo, ari ubuntu gusa. Muzoza murarengana ibintu kanaka, musubiza amaso inyuma muravye muri retroviseur mubona ubuntu. Tyagiye atari kuba ubuntu harya ntitwari kuhava. Urugamba ruracahari, ariko imyaka 5 umuntu ntabwo aba akiri muri entraînement. Tuba tumaze kwitoza bihagije. Ubu buri rugamba gusa turagwiteguriye. No kugwitegurira kurugwana, kuko ni kupambana gushika ku mwisho muhamagaro wacu. Iconzi nuko yatanguje igikorwa ciza muri mwebwe, izogisozera amahoro. Ndashimye rero Mama Nadine. Je rero mba numva ntoshimira cyane Mama Light. Umuntu akwiye gushimirwa cyane, guhabwa amashugwe yiwe ni Papa Light. Ngira nsubiremo ikintu navuze, ntimwiyumvira ngo nakivuze ndengana. Ndakizirikana, ndakizi, ndabizi. Akenshi ndakunda kuvuga nti, urabizi twebwe abantu baraza bakampezagira daddy papa. Mwishengero narababwiye nti, uzi kunzaniye utegure 2 uduhe twese n'umwamikazi wanje. Ubwo rukundo wo gukunda jeje nyere ntukunde uwo ngoregwa ko, uwo njyama kwiyo mbabaye, uwo nkonsora iyo bimeze na ndagwanse mu izina rya Yesu.
ubwo rero nukuvuga ngo ndashaka kubivuga mwese muvyumva kugira ngo mwumve uburemere ndabibonamwo. Urabona twebwe gushigikirwa n'abamikazi bacu, umugabo nyine yamara umugabo n'umugabo bo dushikira batudushikira abana kwenda kure kare batoto. Urabyumva turabagabo nyine twaba twitegure gupambana. Ariko ngira mbabwiza ukuri, iri bango iyo ubonye Imana irihagaritseko igitsina ngore hamukabona igitsina ngabo ciwe kiricaye aho kiramushigikiye, ntunabaze n'Imana ko ahantu hari Imana ibihari. Ntuzi abantu kiva ngo Mana ngo rikambaza ngo kwa Nadine hari Imana, uri gutakaza umwanya w'ubusa. Muze mwitekereza murabe Papa Light uce wemera umugabo kwicara umugore akavuga. Imana itamuhamagaye n'ubukaprisi bw'abagore n'utuntu tubazi ko n'utuntu sheri popo ngo kubeni kutamamagaye kumutwe, ukabona igigabo kiricaye aha umugore ni wari karavuga. Aha aho hantu hari Imana. Bwira mugenza wate haba ntuzurondeze ibindi, si ibintu byo kubaza. Muri Light of Nations, Maison de la Grâce et la Crainte de Dieu, ntimurondera ibindi mushaka kuyizamwo, nukuraba uwicaye ku ruhande rwiwe. Rugwe ntare yabaye intama yicaye ajya ariko araba umugore wiwe ngo haleluya, yamubwira ngo duza amaboko n'umugabo igabo kikaduza. Hariho Imana aho hantu, nturondera ibindi nturondera ibindi. Twebwe biragoye kudukonvenka, atakiriyo nta kiriyo. Tuba turi abantu turi ibintu biki sase kwa ibyo bya Yesu nibiki. Daba umugabo iyi nzu yayubatse kugira aca amahera ayironderemo inoti, none yabaye wandagara byananiranye yayihaye Imana, ivy'inoti byaheze. Wiyumvira ko ibintu ari biki? Ha muntu akaja nganga urabona ngo sindabimenya neza ko hajya ari wacu ngwino ari Imana. Ikintu kituduza tukadaze n'ubujumbura webaza ko dufa gushigikira. Erega natwe nitworoshe. Umugore atuduga na je na Apotre Kev akaduza uwabaye première dame imyaka 15. Ibintu we murabikinisha. Umuntu yabaye première dame imyaka 15 ngo yaraduza Igitega, azanywe n'umunsi umwe azinduka mu gatondo sizera asubirayo. Akavuga ngo ndaje gusa kuza Igitega. Umwubahwa n'aba bubahwa Jesus, hallelujah. Muriko murabyumva, twahisemo gushigikira uw'Imana ishigikiye. Hama abashumba b'Igitega nagira ntangira itangazo, nubwo badahari bose, mushigikirane, kuko umushumba adashigikira afise jalousie ntuzova aho uri, ntuzotera imbere. Za wemera ubuntu buri ku wundi, wewe nturi nyabugingo, emera ubuntu buri ku wundi. Niko bimeze. Urabyumva? Ubunye ndaza ari abashumba ngo kwa Nadine ngo nshoboka kucingo kwa Nadine ejo bundi sekwa ngwino. Shigikira uw'Imana ishigikiye. Ikintu cihutisha amasezerano yawe nama nakivuze nukwishimira uwagutanze kuyageramo. None ivyo bintu urabona Nadine Pastor Mbabari yaje ngo bankoresha Nadine ntaje mugani ko witwa naje bampamagaye Olivier nditaba none ngire gute niko twita amatitre yaraturago. Nabonye ingene yagiye kuvuga ngo umushumba ngo acararondera ingene agaruka na Apotre. Ibi matitre tuyitowe ba turabashumba, abakozi b'imbura kimazi, turabakozi mwebwe nimwe ba patro aba boss
mwebwe ngaha twe turabakozi banyu niko murakoze cyane. Urabyumva ubuntu buri kuri Pastor Nadine, nubwo norara nsenga nkavyuka senga nkirirwa senga nkafata 40 nkafata 70 sinshobora kuburonka. Imana yaratubangurukanije ni kubera twebwe tutumva. Ijuru ryaratubangurukanije. Ubuntu buri kuri divine nubwo noraramo nubwo no muroga ntibwonzago. Uranyankira ubusa ntuzoba jewe. Unyankira ubusa ntushobora kuba jewe, sinshobora kuba wewe. Unyankira ubusa gusa. Ijuru ryaratubangurukanije gusa ari intumva ziba zishaka urumva urana ntibishoboka. Umuntu ngo je n'inzu yanje zizokorera Uwiteka ntizitanga podium iyo zikenewe umushitsi ziza n'umuntu avuye mu mahanga kubera ubwoba arabantwara abakristo bande. Wabambiwe bangahe? Wabambiwe bangahe wewe? Ubunye papa guhamagaye iri joro rirasigara nande? Ko bishoboka ko umugore wawe ashobora kuba atazi kuvuga ubutumwa agushikira mu bindi ariko atahamagara. Uramutse utashe ninde yobandanye mu igikorwa ko Imana yifitiye ibihumbi 7 bitarafukamira abayara. Urayigira inzu yawe ni gwawe. Ubu jewe mfuye gravity yobandanya nde? Ibandanya assistant kuko madame wanje nubwo ahara asupportinga sumushumba. Dupfubusa bwira mugeza ati dupfubusa sinzi sogorane turimo. Dupfubusa urabona ngo nogenda harya ngo cyabibona ngo urumva ngo yitangaza ngo je Nadine ngo hanye ubu ari abashumba bari muri izi ebana light irakomeye. Reka twige ingene tuyizimya. Baratubarira abakristo barahererayo ari muri uwahamagawe umukristo agiye ahandi atagiye mu kabare atagiye muri boîte akaja mu ishengero nahagiye nahavuye. Mwiriwe navuye nagarutse. Murakoze. Dukomere Kristo mu ijuru amashi. Nibyo. Mushumba yarabonye invitation ya anniversaire ya 5 iri muri Triwari ntatangaza. Iya nabonye kuri portail affiche abayitabuye ufise ingorane. Izo ni ntambara zitome. Izi ntama ntizizibigwa. Ishengero pastor ni kwinjira no gusohoka. Ivyo ntabyo uzojera. Rekana nivyo abimana iguhaye bacunge neza babwira ico wategezwa kubabwira mu gihe bakitica imbere yawe. Ejo nibagenda ntibazovuge ngo twabanye n'imbwa, bazi bavuge ngo twabanye n'umusavikazi w'Imana. Ico nico twahamagariwe gusa kumubera icete gisomeka. Niyasohoka iwawe akuvuga hazogenda. Naho ubundi gusohoka nugusoka nubu witegure anniversaire izohera kuwa mbere kwa kabiri habazogenda hama kuwa gatatu haze 10. Niko bimeze. Mundamutse ntuzi hari abantu ariko arandamenga baraza kunkubita none gano. Urabona twebwe abakurambere tuba twarakubititse cyane mu gikogwa tumenye ivyo tuvuga. Iyo Bibiliya ivuga ngo ivyabaye kuri Kristo tubereye akarorero mwiyumvira iki baba bavuze iki? Ere gucugenda kwiga ivyamubaye ko nibiki kugira bitubera akarorero vyabaye nibiki. Yesu nashimwe. Iyo twaduze rero twaduze gushikira ab'Imana ishigikiye hama tugatanga impanuro. Tusokere mu Kristo akuhamagaye akubwira ati mama light numva shaka kugenda. Uwo muntu aguseze yari umwana kuko ngaha anye dufise aba mercenaires dufise aba independent bikukiye kuva muri nona 60 bajanye
ubonye umwana akubwiye ati ndekura ngende muri CRG Gitega, ngende muri Plein Evangile, reka kumubwira ngo urumva ngo ntibishoboka, ni sawa uravyumva, okay, muhicete kimuherekeza, genda amahoro, genda amahoro. Abari umwana kuko kino gihe bari civiliza ntubabona kuraba gutya bakwita mami mama right, ku mufuko w'iburyo hariho amashurwe, uw'ibubafu hari ibuye, ivyo bimenye ririyo ni kubimeza. uvyuruvyuyo mutwesha na ubunda. Yesu yaravuze ati jewe igiti kibisi barandembeje. Jewe igiti kibisi baragize yuko ndi maraya, ndi mugenzi w'abantu, ndumvise ubunoho bwa vino. Arabati mwe biti yakukauka. Uravyumva rega nadi no kwitegura, wowe kavuga icyo utegerezwa kuvuga, cyo Kristo asize ku rurimi rwawe kivuge, kimubwira kiri impande yawe, wanishaka ryo kubwira abantu kuri, nta kindi kintu baronderako. Gabanya gatoya Jamusi Jimmy, vuga ukuri, uyu Imana yakwicariza mubwira ukuri, basi mureka agende. Ukuri kuzokwamara ukuri igihe cyose. Arashobora kugenda akanuranura ahandi, akarondeza ahandi, mugabo burya azagira ibihe byo kuyungurura. Kavuga ati kwa Nadine ntacu nahakuye, byari bikwiriye konza ngaho, cyangwa akavuga ngo nagize ikosa ryo kuva kwa Nadine, hano nta gihari. Izina ry'Imana rero ishimwe. Twahamagariwe kuba umuco w'amahanga. Mvuga umwanya mutoya, umunsi wa anniversaire ntuba woroshe, numva ata birebire ngomba kuvuga. Ni ibi biba byatuzanye, ni ibi duhagararako. Imana ni nziza. Ndakiriye abakunzi banje baduze uyu munsi, mbese nabo turi kumwe. Abantu mwamerekeje muri hemwezi na korale n'abandi babana bacu, mwese muhaguruke kugira mama Light abone yuko tumukunda, twaje kumushigikira, tumukunda na papa Light. Mwami abahezagire cyane, aba baje kubakeza, aba bose bari kuri kamera, Imana ibahezagire cyane. Mufate ibyiciro mwagize neza. Ndashimiye Imana guhurira ngaha n'umuvukanyi wanje Sibomana. Apostle, Imana igumugisha. Ndaryohewe, nararyohewe kuri afishe tuzoba turi kumwe. Iyo n'umukunzi wanje turakundana, ego turakundana kandi ico kirakome. Jennifer yavuze urukundo n'ikindi kintu. Ni naco ngomba gushimangira ko mu mwanya muto ngomba kuvuga. Reka resi ntinde ngiye gutinda no muvuga ko ibintu byinshi, ariko arazi umutima wanje bwina hanje n'ibwina hiwe harabwiririkana. Imana ishimwe. Hama mwabibonye ndi kumwe n'ihembe rihetse amavuta. Kenshi murazi ko tububaha namanza nkwiye, sinamanza nkwiye ngaho. Nigihe byashitse nkaza jenyene aca nsangino, siko bimeze. Kugira ngo ibintu vyuzure vyike gihe biragoye. Numva nibyo nuko rero
sheri ndahejeje tuvuga ubutumwa bwiza ntunze natevye kadusoma ijambo ry'Imana. Matayo murabifise muri arahari umwana wanje ari sava bimeze neza nyarutsa Matayo igice ca 4 umurongo wa 12 kugeza 17. Wavuye uracuntwara muri Luka 19 nyaragase mvuga ibintu izina ry'Imana rishimwe. Bene ngaha muragira ibintu by'ibikorwa rusange. Ijya system iracahari twe Bujumbura akazi gatangura saa 5 ino. Amwe gatangura saa 3. Mbona shatse vuga system. Kuko twebwe hari yanyi ibikorwa bitangura saa 5 kwa gatandatu saa 5:30. Amasoko niho yugurura. Ngaha ni gutyo. Great. Aho ni sawa. Mwashiriyeho yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero aja i Galilaya. Umviriza yemuka Nazareti aja kuba i Kapernaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Naftali. Aya majambo mwumva ubwo ko ndayasoma kuko sinza kuyasobanura. Mfise ibindi nza gufata umwanya wo gusobanura gato. Ariko numvise aya majambo no yababwira. Mama Light na Papa Light. Naba Light mwese muri ngaho. Tufise abashitsi twatumiye twese turaba pitanjiya hatu. Aho bukera turasubira tumanuke mugabe cyatuduganye twaduganywe na Light of Nations. Nimbara abantu bakwiye kutwumviriza cyane ni mwebwe kuko nimwe mwatuduganye. Nta bindi urumva abandi barumviraho ariko cyane cyane abana bo mu nzu cyangwa mu nzu turimo. Aya majambo muyumvirize. Ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike. Ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Naftali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya y'abanyamahanga manuka abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu carwo umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Aya majambo re ndayabitse tugende muri Matayo 19 Luka 19 ndayabitse kuko bishobotse nimba nk'ikirosa kandi karyo hari ibyo nzo bivuga ko 19 umurongo wa mbere vite. Hallelujah. Izina ry'Imana rishimwe. Mwahageze aya majambo mu bisanzwe naratangaye numvise ibintu ejo mama yavuze agenda akora kuri aya majambo ya Luka 19 ku mugabo yitwa Zakayo. Numva papa ankuye kuvyo nateguye arahansubije ejo ari karavuga n'igihe twari turi kumwe muri biro namubwiye ati ma hari ibintu wasimvye kubera jewe hari ibintu utategerezwa kuvuga kuko jewe nacambura ivyo mvuga kandi numva umenga je no vyagura kurusha kuko numva ndabifise cyane ariko naratangaye ku majambo yose Imana yavuganye namwe. Twe duheruka muri anniversaire murabizi urazi ko amajambo yababwiye mama ariyo majambo abakozi Imana bagiye baragaruka ko cyane. Amajambo ajya muri Filipi sinibwira ko maze ugifata uwahoze ari nyeniteka yaratwaye Sena niryo jambo yatwigishije umunsi yaza yatwigishije harya hantu mu Filipi havuga ngo ubwanje sinibwira ko maze kugifata ariko icyo nkora nibagira ibiri inyuma nkashingira kubiri imbere. Sijya mpanuro zose navuze ati man izi anniversaire sinzi ikintu papa ari karakenera nukuri. Aya majambo rero muyumvirize kungira ndayakore ko mu buryo bwimbitse kandi bwihuse. Amen. Bwimbitse kandi bwihuse. Ashikiye ariko arahaca. Ndashaka mumaze mwumvirize iki kintu. Kristo ntabwo yaragiye ariko yari karahaca. Ntabwo yagiye ariko
yari kagira gute, yari karahaca ashikiye Yeriko, mugabo destination finale itari Yeriko, yari karahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza akora mukuru kandi yari umutunzi. Ejo mama yaguma avuga ngo umuntu w'umutunzi ahantu niyavuze ibi biriva ngo yari umutoza akora mukuru. Iyo tubishize uyu yari nka directeur, yari nka directeur wa OBR, mutoza mkori mukuru, yari umutoza akora mukuru. Kandi Bibiri gasurinya, ndababwire iyi Bibiri yahumetswe na Mpwemu Yera, ntabwo ari umwana w'umuntu yayanditse. Mpwemu Yera niwe yanditse amajambo na Mpwemu Yera. Bibiri muvuze ko ngo yari umutoza akora mukuru w'umutunzi, muvyumve ko yaratunze, muvyumve ko yarafise inoti. Manuka ageza kuraba Yesu, arageza kuko ntiyari siri yuko ashobora kumubona, akajaribu kumuona Yesu, agerageza gushaka kuja kuraba Yesu ngo amenye uko asa. Ndashaka mwumvirize, ntiyari interesse yo kugira ngo amwakire, ngo amwakire amubere umwami mu bugingo bwiwe. Yavuga ati uwo Jésus asa gute ico cyamamare, moi le patron ndakene ntarabona uwo muntu ari muri iki gisagara, muri iki gihugu ntuyemo, avuga ngo akurusaje. Ndakene kugira gute, ndashaka kumubona tu, nimuone tu, ndamubone gusa, mbona ukwasa asa gute. Nico yashaka, yagejeje kumubona. Mugabo mugiye kuraba, twe dusanzwe dufise ibitabo dusoma commentaire biblique, usanga agenda gusobanura kuko Bibiliya barayanditse, ariko hari ibintu biba binyegejwe twifashisha n'ibindi bitabo basobanuye vyagiye biraba. Mu bisanzwe Yesu mu bantu yatoza kw'ikori, mu bantu bari baramugorewe ko Zakayo n'umugabo yitwa Barutimayo yararimo, mwene Timayo. Barutimayo tubane twibane nindaje uje nicara inyuma, nimuri kungura natangiye kuvuga guma hamwe ntisesure kubona umuntu agenda. Hari ibintu usanga bidute yacerewe inyuma, nubwo bari bishop mu izina rya Yesu, yicara inyuma tuteka, kiretse ari guverineri muzana imbere ningo gasimfungwe kuko abona mugabo ndicara inyuma, tuvuga ubutumwa bwira tuko turavuga izina rirutandi mazina, ibindi byose bitekana, ibindi byose bigira gute bitekana, kuko ngaha amatitre ndabizi. Hari abantu nico cyo muvuga ngo kameme ngo keskiriya ngo urumva ngo ndegeti. Abantu abakristo bacakatisha imitwe. Karibu bubahwa, mbona basara ba mustantere nabo ntivyoroshe. Mugaruke ngahare mvuge basha, murambabarira nimba hari umbabaje, ariko si mbashaka. Ndabuze narengeze ga post. Thank you so much. Ni kuvuga ngo mu bantu bari bagorewe ko Zakayo yari yararembeje abantu benshi, yari umutunzi mugabo yarafise corruption iteyiko. Mu bantu rero yari yararembeje mu gutwara amahera, nibo nibimuga n'impumyi baryo bashira mu mukutu, nabone yarabasaba ati mwe ntimushobora kuba muri amafaranga, tanga ikori. Sasa igihe cyose cyo gutora ikori kwa Bartimayo yamucumitamwe Yesu, kuko yarazi, yari umuntu yazi n'impumyi, mugabo impumyi yigeze kumenya ivy'Imana. Nico gituma niwe wenyene yashoye kumva ko Yesu w'i Nazareti arenganye. W'i Nazareti
akamenya ikirenganye icarico. Niwe ngo mu bantu bateye Zakayo kugira ngo yifuze kubona Yesu ingene asa, Barutimayo abifisemo uruhare. Agakiza ka Zakayo Barutimayo agafisemo uruhare. Barutimayo yari impumyi y'amaso ariko yari afise umuco mu majambo avuga, yararunze umunyu yatanga uburyohe. Ramuyani muzee ati wagarutse ati ariko wowe ukwiye kumenya ivya Yesu, ukwiye kumenya ivy'Imana, kubaha Imana, nubwo uri umutegetsi ubaha Imana karengana. Hagera igihe batubwira ko Barutimayo Zakayo yageze ahantu aba interese yo kumva uwo Yesu. Umunsi rero Yesu ashitse Yeriko ariko ararengana, yumvise ko haciye afati none ngene kuraba wa muntu impumyi yamimbwira. Ariko ndatekereza yuko bishoboka yuko Zakayo ashobora kuba yarabaye atire cyane n'igugu ry'abantu ryari nyuma y'uwo mugabo, akavuga ati kuko ugiye umutunzi directeur wa OBR kurira igiti kugira ngo abone umuntu kurira igiti yuri igiti kubera iki? Ashaka gusa kubona ingene asa. Usanzwe directeur yari kurabana mubwiye ati umugwiza atunga mwe murazi imbaraga z'amahera, vuga amahera gatatu wumva ingene ahantu hanyiganga wicaye. Uzi imbaraga z'amahera haryange iyo yari gushaka yari kugira abantu, yari afise abakozi, yari umu businessman, yari afise abantu ashaka kubwira ati ndondera audience muze kuraba niyava muri irya gugu. Urabona cyo umuntu nkanje na costume sinogenda kuja muri irya gugu, deja yari afise reputation itari nziza, abantu ntibamukunda mbwa ntibashobora kuvuga kuko yari afise ububasha, yari afise titre, yari anafise n'amahera, yari gushobora. Mugabo inconsciemment atabitahura atavyumva yisanga ariko aduga igiti, naraduza umudugo munini wa ku giti hejuru. Yesu ntabwo yarabizi iriko birakoreka ko Yesu arashobora kumenya ibiriko biraba abantu batarabibona. Muganga ndakubwira ko ikintu cyashoboye gukora kuri Kristo cyakoze kuri Yesu nukuba azi Zakayo wariwe hama akamubona ku giti. Iyo effort zo mbaraga zatumye ashobora kuba directeur kandi patron ari ku giti. Yesu ahagarika urugendo, ahagarika urugendo. Meme Jesus yaraza abantu bari puissant, abantu barazanga bakivugisha ngo urabona ngo abantu bicubahiro ngo nawo nabantu nkatwe ngabanyamafaranga. Reka iyo hagiye mu mafaranga aho nukunuma ivyo tubivuze ivyo bacavuga ngo abantu turakunda amafaranga, kujya mukozi Imana akunda amafaranga, wo kundike nkibazo uwo muntu ambwiye gutyo icakunda akunda gasho akunda nindatenire yanka mahera ngahanduze tagira uduze ukoko yanka mahera tuze ukuboko ntunze ndabira ngo pastor baguma ngo bamvara ngo arakunda kwe ndayakunda kubi gira gutya ndayakunda kuko niyo yatumye ndabashikiriza ubutumwa. Aya niyo tumye ubutumwa buriko buragera kure ku isi yose turi ngaho Igitega n'amahera. Yesu nashimwe n'amahera. Rero na Jesus yarabizi namana bigira abantu abangana baba ngurabona mugabo niko kuri amavuta n'ijambo ry'Imana ryishi muri wewe ridafatanya n'inoti ntacu ufise ntacu ugira. Amavuta arameneka bwira mugenzi wa arameneka pana bukebuke ameneka ashunguruka nkaho umenga ni kontinere yagize fuite. Amavuta atamahera hari ntibipasa kiretse ari papa ari karagucisha hana ari aragutoza. Mugabe yatari ishuri nivyo bintu vya mbere bimara amavuta. Kugira amavuta kagira revelation ariko ntugira inoti, urangiza guhezagira abantu ukabundabunda utahi wawe kuberanye n'urupango. None ayo mavuta muyumva ari gutega none amavuta atakwemerera kutahi wawe amahoro. Kangaruke vyose vyo ngomba kuvuga. Mugabo na Yesu yarabizi yavuze ati lo patron
abantu bacaga ngo Yesu ngo urabona ngo yari ngo very humble ngo ivyo bintu vy'amahera ngo ntiyavyita. Ageze igihe cyo gusengera abapatro babiri uwitwa Yosefu wa Arimataya na Nikodemu, yabwira zijya ntumwa 12 ati ryama ndaje ryama. Kuko Nikodemu na Yosefu bari abantu bakorana na guverinema, bari nk'aba baziranutse, aba ba venera tuzi ngaha mabwira amazina muzi, barijyanye hari niyuta harya bayoza ko bajye batubaha Imana. Mugari ahantu tubasanga ntibava kuza gutya, arashobora kuza ngaha agagarafata harya sininjira mugabo urya gukene. Na Yesu yavuga ati ngo none ntimubona barabigishwa ba Yesu bo mu vuga cyane bo mu mwibanga, babanyebanga binoti nibo bamumanuye ku musaraba. Iyo bataboneka nuba bamanitswe, urumva. Ndabira rero abanyamavuta rero ba Petero ba Zebedayo raba batoma ndabira buzuye amavuta yamguma babwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ijuru. Bafise amabanga y'ijuru, ivy'ijuru barabizi, bamudomye Yesu ko ari Getsemani. Niba bamumanuye babigishwa ba Yesu mu misho, mugabo afise iki? Bafise amafaranga. Reka ndabigezaho ngaruke kuri Zakayo. Umva Yesu yarabiza ati uyu muntu afise influence ikomeye, agakiza kotahiwe abo hinduka ni benshi. Mbe murazi umugwiza atunga, urazi umugwiza atunga aramutse aje ngaha abantu ashobora kukuzanira atarinze kuvuga ubutumwa, ahubwira ngo ahantu hari amafaranga abantu bose baza kwiyimotereza. Ntavyuzi aho mu boss ari abaza kumubwira ngo urabona ngo barabakuvuze nabi ngo barateranya bahaka kumarana atayo bafise, amajaruza bari menshi. Bajya bose yavuze ati tugende gusenga, narinda kuna ngo ngo urangabye ngo nawe ngo muce bugufi. Boss ahagiye, boss abaje hama abakuzaniye nga ntuce babwira ubutumwa bwiza. Okay, turakene baza kayo kwa gakiza gatahi wabo kugira ngo abantu benshi bahinduke. Mbabwire rero ngomba kubabwira. Muranyumvaga bakunzi, kandi ngira ndababwira iyo turiko turabapresha tubabwira ubutumwa bwiza, mureke kwigira wanajua iyoroshe. Bwira mugeza batiyoroshe. Hari abandi ngo yango kameme ngo ngahonye ngo gira ndahakosora. Unkosora iki wewe? Banajua. Bwira mugeza ati we nturi najua. Hari abantu abarika ngo yango ahura arengeje pastor ngo giyande oro ngo y'ubwami ngiye we. Umuntu ndiko ndakubwira ntuzaniye ubuzima ureba ngo yango iwacu ngo suko babivuga ngo ye ngo mpasiteri ngo ni ibintu bireka ivyo. Bwira mugeza ati oroha. Bwira mugeza ati oroha. Mubwire hindukire mubwira ati oroha ubwami bw'Imana buronkaho. Ndabakunda cyane, Yesu nashimwe. Ndashamumvirize rero. Urugendo rwa Kristo rurahagarara, arahagarika urugendo, aravuga ati yunamura amaso, aramuhamagara mu izina, Zakayo manuka kuko binkwiriye cyangwa numva vya nabikunze ko ndari wawe uyu munsi. Ntimushobora kumva protokole yari ihagaritswe, ntimushobora kumva urutonde rwari ruhari Yesu yari yishe kugira ngo yitwararike umuntu umwe. N'ibintu byinshi ntivyanditswe, mugabo habayeho ni atterrissage forcé. Wimagine Yesu akababwira ati murabona ubwami bw'Imana banwana mwebwe mwanzanye ndiko ndabafasha. Akubise amaso gutya arastopye agiye mwindisije Zakayo manuka. Hama rero uwo muntu amanuye ariko aganira nawe bamufite inzigo bomurya inyama mbisi. Aho rero niho data abereye data, aho rero niho Yesu abereye Yesu, kuko ntaraba nk'uko abantu baraba.
aramumanuye baracecetse baranumye ntibashobora kumwishyura ko yari yambaye igitinyiro nubwo yari umuntu wa sampuruse ariko yari afite ubumana yari afite ukuntu yubashwe baramwubaha bakabura uko bamugira bakamwanka Yesu ariko bakabura uko bamugira bari baza ati avuze reka tumaze twumvirize turidoga mu nyuma ngo ashire ko ngo ndarari wawe hapana ndarari wawe daba Zakayo manuka munsi meza ahantu yururuka vuba amwakirana akanyamuneza mbibutse dusubire hejuru Zakayo ntiyarondeye Yesu akeneye conversation ntiyarondeye Yesu akeneye ikiganiro ntiyarondeye Yesu akeneye ko habaho deba ntiyarondeye Yesu hari ikindi kintu akeneye yamurondeye kugira ngo abone ukwasa shaka kuraba ukusa gusa mumvirize rero aramwakirana akanyamuneza aha niho ngomba kubabwira umuco tuza duhiduka umuco gute tuza turasira abandi gute kuko nico kintu ngomba kuvuga ko nico mwaduhaye ndashaka mwumviriza aha Jezi yarashitse mu nzu Zakayo yarafise vira numva n'umugwiza atunga abafise abakozi benshi barakwakwanije bazanye inzimano bazanye ibinyobwa bazanye ifungurwa ariko nagira ndababwire yuko mpereza intebe ngaha nta ntebe iri libre yoza ngaha ntayihari impane ngo gamba mpereza abantu bari hanze ntibashobora kwinjira mu nzu kwa Zakayo bose ariko bariko barakurikirana scene Jezi arashitseyo yinjiranye na n'intumwa ziwe 12 barabazimanye bariko bararya Jezi ararya aranwa ariko araceceka bwira mugenzi bati araceceka yinjiye mu nzu kwa Zakayo ariko ararya ariko aranwa ariko aracecetse Zakayo aritwararitse araravye mwaronse cyo murya mwaronse cyo munwa arabandanije Zakayo aricaye ngaha aramuravye Yesu aranumye karamuwa muraba umva muravyumva nawe umuntu w'umustar umaze imyaka myinshi wumva izina ryiwe ari mu nzu yawe rero wa muntu wadugiye ku giti muri icaranye mwaza ko vyari byoroshe kugira ngo amafronte gufa kuvuga Jezi aracecetse agacerere mugabo ari kararya za Zakayo ahantu muhomvesha ari karanwa ibinyobwa vya Zakayo mugabo Jezi aracecetse ijambo rya Yesu kwari kubwira Zakayo ati ururuka kuyo ngomba kurari wawe arahejeje aramushika ngwino mu nzu yanje Jezi injira mu nzu yanje ari mu nzu mugabo Yesu nta butumwa bwiza nta kumubwira ati Zakayo icyatumye nkwegwa no kugira ngo ndari wawe niki oya Yesu ari kararya ari karanwa mugabo aracecetse nijyari Kristo aceceka kuri twebwe kandi byari bikwiriye kwavuga uko nico nkene kuyu mugoroba twumva jena nijyari Yesu ashobora guceceka ku buzima bwawe kandi nawe ubwawe unyotewe ko yovuga ndanyotewe kugira icyo ubwiye kuvyerekeye ubuzima bwanje ndanyotewe kugira ngo ugire icyo umbwiye kuvyerekeye ubukobwa bwanje ndanyotewe kugira icyo umbwiye kubw'urugo rwanje pourquoi ugumucecetse kandi Yesu nkeneye kuvuga ni igiki kiza gituma Yesu aceceka kandi dukeneye ko yovuga kararya ariko aracecetse Zakayo ariko ararabana gutya minota 20 30 40 umuntu yaje kurara atakubwiye ngo ndamarana nawe 10 minutes aba yarambije na Zakayo arabizi ati uyu muntu turararana ni kuvuga ngo harabaye umwanya munini umwanya wo kubaza Imana gutegura inzimano Jezi ari kimya aracecetse Zakayo araho abafarisayo hanze bo bararembeje ikiganiro uyu mugabo rero
fo yuko tugira icyo dukoze karayovya abantu kuko iyo bari kumenya uwo mugabo yaje kurara ko bari nka igaro ni kirekire hanze uri kuravyumva mugabo Jésus dedans ndani kimya vuga ngo kimya umwanya uragiye Zakayo ageze ahantu agira isoni mugabo Yesu yacecetse kubera iki ubuzima ntiburinjira kwa Zakayo kubera iki kandi mu maso agaragara umenga Yesu yinjiye iwe kubera iki Yesu ari we mugabo atari karavuga kubera iki Yesu ari mu nzu zacu mugabo atari karavuga nikiye kiriko kiratuma Yesu atavuga yashitse mu nzu yanje abantu barakomeye Paulo yigeze kuvuga ngo abwira ab'Ifilipi arababwira ngo nihagira ikindi kibagoye gutahura ntimushobore kukimenya mwemuyera azokibahishurira donc mugabo ariko arababwira ati nihagira bishitse hakaba ari ikintu mudasobanukiwe mudatahura mutariko murumva kidasobanutse neza gikenewe revelation y'ijuru kameme mwe muyarazogira icyo bamariye mugabo jeco ndabatumye simbatumye ibintu byo guwa mu ihishurirwa ngo iravuza Imana ngo irahishuye oya je nkeneye yuko ukuri mwamenye abari ko mugendera nico nkeneye Imana ikeneye ko kuri wamenye ukugendere ukeneye ko umuntu arinda kukurondora kubera iki ukeneye ko umuntu arinda kukwerekwa gute Bibiri ivuga ngo wisuzume ko ari wa wiyizi ndiyizi bongere ko n'ubuhanuzi ubu wibaza yuko Ganadine ubunye wowe ubizi kusambana ugacukenera ko profeta ava ngo rara ngo urasambana ico sigishasha mwemu yerahishura ikitahari icuzi uragikura ndagasubira mu mahawanje trebia umugore wanje avuga kandi agacumi uru ni kuvuga yuko ntibaze ababeshe ibintu bakumubwira ngo urabona ngo ndakubonye mu Bubirigi uwagiye batamubonye oya ndabaza uwagiye batamubonye ni jini ubu we ntawe muvukana nta mukuze nta mukuzine ari muri Amerika batamuhanuriye kubera ukeneye ko ajya guhanura rondera impapuro gira demande ya passport kurikiza protocole saba audience saba interview birite ivyo bintu bikeneye revelation mureke kuruhisha abantu ndabasavye nico gituma ngomwira abantu ubuhanuzi ndabwemera mperuka no kubuhabwa n'ubabunyo ngende ngaha ndemera ko ari abaprofete mugaba abaprofete batagira ubwenge ntabo dushaka profeta akwiye kuza kutubwira ikintu tutazi ateza guhishura ikintu gisha ntashobora kuza guhishura ivyo tuzi mwisuzume kuko ari we mwebwe mwiyizi sinkene ngo mbwira ngo ndaje ngo Imana ngo indondone ngo mbwira ivyanje gwawe gute deje urabizi kubifise gwawe bongera babikubwire ni repetition turepete kandi vyawe ubizi gira mugeza bati vyawe urabizi ubunye wewe sawa reka ngaruke ngaho kugira ngo sindahatebe reka ngaruke Zakayo we vuga ngo Zakayo aciye umwanya nk'isaha Yesu ataravuga Zakayo arahagurutse Yesu ntiyari gushora kumubwira ati Zakayo urarembeje abantu urumusuma abimurepete abizi erega abizwa urumusuma ariko gabasha ndabasavye turabinginze Yesu ntavuga aravuga reka ibintu byo Yesu ari très mature yari arizi ati no ukitora
ndugurura ivyanje utitoye turye. Ugatura ndakora ikintu gisha, ugaceceka ndaceceka. Rabaza kayo ngaho yicaye ariko aravuga mu mutima ngo mbeko ata ngo nubwo ariko aransira urubanza hanze ngo ariko Jesse ntambona. Ibi ni by'abakristo bitwaza ngo ntacyo, ngo pasiteri wanje ngo ntavyo arabona, ariko we waribonye. Iyo ubundabunda mu ijoro ntiwibona. Ubunye kuri kuratwara umugore w'abandi ntavyuze, nturi kuribona. Iyo nyene wamuhamagaye ukiyegeranya ngo ntacyo wumvise. Ivyo rero acabihishurirwa, ndakubonye waramutwaye. Oya, Jezi ararya kandi arashobora no kurangiza avuga ngo nyereka igitanda njyame mfise akandi kazejo. Hamaza kayo akigumira mu vyo arasanzwe ari. Abantu baraboshwe kubera kwinangira. Abantu bararushe kubera badashaka kuba vrai. Twebwe nabwiye sinzi ko nayivuze ejo cyangwa ari uyu munsi, nabwiye abana bande twari kumwe hano twashiki, ndababwira ni agakiza kiwacu twebwe à l'époque dukizwa ntitwigeze duhishira umwasi. Ivyo twakoze twaravyatagura. Jewe amafuti yose nakoze nayabwira umugore rero uraba igitangaza, kuko pasiteri sinamubona hafi. Nayabwira mama wuyu, naraza nkamubwira nti ndi mastirba ndarushe n'icyacu kwikinisha. Nkabwira mama rimwe na rimwe bamwe bakavyumva. Twasohoka abafarisa ari abakristo bahinduka abafarisa akavuga ngo uri kura dekona, ngo ivyo bintu nguvuga ngo imbere y'umugore. Nkabwira ntaco, si question y'ubugore, ni question yitkibitsanya fisi n'icabitse nibango yahawe. Sindiko ndaraba ivyo uri kurabona. Abakristo ba none ba 2025 ntibazi kwatura, bararushe, baraboreye inani, ntibazi kuvuga. Iyo utavuze ntukira, iyo utavuze Yesu ntagakiza azana. Zakayo aravuze ngo umviriza rero mutamu, nayibonye ko bishobora ko je kuba ari je mfise ikibazo. Ti rero ati hari abantu nanyaze, ntacyo Yesu yavuze. Narivye abantu kandi nabo ntivye, ngomba kubasorera ko mfite amafaranga menshi cyane. Ahejeje kwatura ko yivye abantu agira basubize incuro zine, agomba no kugira abandi bantu ahezagira ativye, kuko yakoze ibikorwa bibiri. Yahezagiye, raba Zakayo arahagarabwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhabora. Harimwo aboro ntiyabivye. Uwo nize na wene ngira ndamusubize ibiheta kangahe? 4. Uravyumva? Ndashaka rero murabe ikiza kinyiganza umutima wa Yesu, ikiza gituma Yesu agira icyavuze, cyangwa ikiza gituma Yesu asohoka iwawe ataco yavuze. Amaze kuvuga iryo shambo, ageza kwatura yuko ari ibintu bitabereye yakoze, acaramubwira ngo Zakayo rero uyu munsi vuga ngo uyu munsi agakiza karatashe iwawe. Agakiza karatashe iwawe. Mugabo nganda kubwire mu bigaragara kari kariyo, aho ni ukwiye kugirira ubwoba, aho nitwo abera bakwiye kugirira ubwoba.
ingene Yesu aba muri twebwe ariko tugafutana, ingene Yesu aba muri twebwe yatashe muri twebwe tukaba tugowe, ibintu bidashoboka. Iyo ni l'impossible. Igihe cyose tudafashe ivyimbura kimazi ngo tubikure mu vyikimazi, biragoye gose ko Yesu agira ikintu ahindura mu buzima bwawe. Abakristo n'ababeshi, abakristo adusanga muri biro akatubwira B kandi yategeza kutubwira A. Baratubesha, baraturembeje, kutubwira tubarambike ko ibiganza ari abanyabyaha babigira. Dusigaye dufise rya sengesho, mbikora ndabizi, mbikora ndabigirankana, ndabikora ariko ndanabikora nibigira, ariko bajya bene data bari tayari bobo baravyatagura ati ndabigira nibigirankana pana. Mutekereze ingene Jésus le véritable gakiza ari mu nzu yiwe, mugabo agakiza akagasiga hanze. Niho hantu nkinde ko mutahura. Yesu yinjiye, mugabo ivyo kugirira umumaro yabibwiye ati bamurasigaye hanze. Hari ibintu Zakayo atarakora. Ndinjiye wewe ndaza kuri ari wawe, niwa nangaburira ndarye, mugabo wewe ivyo kudugije, ivyo hinduye amateka yawe, ngira ndabigumiza hajya hanze kugeza umenye aho ugwaye. Ntibasi imbaraga zo kwatura. Bibiri ivuga ngo mwaturanire ibyaha byanyu kugira ngo mukire. Je nabwishenge wowe heruka ryara abantu baza kwatura. Je maze imyaka hafi irenga nk'indwi, abaza kunda bose akazi kahagaze. Sindumva umuntu ambwiye twe twagenda kuvuga ati turagowe, ndaremvye, twakirijwe tuvuga ati ndi hovyo, je ndacyafise ubushakanyi muri jewe mukozi mara, je numva atakigenda, ndacikinisha, ndacyafise abakopine. Mugakiza kacu niko twakijijwe, tudashobora kubikira umugwanizi. Cyo gituma mutubona aho tugeze uyu munsi. Muradushimiye duhagaze imbere yanyu, mugabo twe turi vyamwa vy'ukwatura ko ntitwari beza, twari babi cyane. Ndashaka mwumva uyu mugoroba iri joro utahana iki cyonyene ukigumane cyonyene, ingene Yesu ashobora kuzi wawe ariko ivyo gutabara akabisiga hanze. Ivyozana amahoro, ivyozana umunezero, ivyotuma ubukene bwawe buhera mu nzu yawe, akavuga ngo je ndinji mugabo ibigutabara ndabishize hanze kugeza umenye aho ugwaye. Ugwaye he? Mbariza mugenza watugwaye he? Aho ugwaye ndabira mugenza watugwaye he? Ingwara yawe iri hehe? Kuguma uyirenza ko umaze imyaka 5 urenza ko ingwara ugwaye, umaze imyaka 10 urenza ko ingwara ugwaye, umaze deza mugabo uri protocole, uri umuvuga butumwa, uri pasteur, urenza ko ingwara ugwaye. Hinduka. Bibiri ivuga ngo raba ingene umerewe. Muri Hosea ati nuraba ingene umerewe, itegereza ingene umerewe. Nagira mbabwire shengero ry'Igitega, Imana yacu si umu magicien, c'est un Dieu de principe. Imana yacu ni Imana y'amahame. Ivyo mushaka kuzana ibintu agakiza ka modere ngo nta kibazo, ngo nibisanzwe, ngo you know that, ngo you know if you izo za if you reka. Iyi afere turimo, iri diri turimo rirakomeye. Yesu agenda n'abantu bari très sérieux. Apana urabona papa Jésus tu me vois, moi je suis toi. Urangiza kuvuga ngo Jésus je t'aime, bahagukura ishati. Je t'aime gute? Ivyo ni biki? Bariza mugenza ati ivyo ni biki imbere.
urangiza kuvuga ngo Yesu umwami wanje ndagukunda ukagira inzigo wuzuye insaku niwe gateranya niwe munyarusaku niwe usambura ishengero wama wakoranije amanama yo kugira igikorwa cy'Imana gitsambuke hama wagaruka imbere ngo haleluya urabizi ngene gukunda yetuwe uri umubandi uri ibandi kazira umuntu mubi nubwo uri kuraririmba wasirangiza ukandikira texto ngo nadine nawe ngo ari ibintu akwiye guhindura hama lendo ukacuza ngo mami ibandi kaziribi ijuru rirakubona Dieu te voit ego ijuru rirakubona cuhindukira urabi vyiri kurabamo rabe ingene ubayeho yarusaku mushakwatura Jésus yashitse kwa Zakayo mugabo ararorereye confession ararorereye yuko Zakayo yatura Zakayo utatuye ndarya ndanwa ndashoza ndangize gushoza ndakubaza igitanda ndagira gute ndaryama mu gatondo utarahindura ikintu ndasohoka ngende kurondera imitima yiteguye kwatura kugira ngo akiza gatahe muribo Bibiri ivuga ngo umwe wese abwirane na mugenzi wiwe ukuri umuntu arazanga kitwa ngo abapasiteri ba kino gihe ngo ntibabika ibanga n'urya wiwawe yarimenye twe turaribika reka kunshira mu gafuko kawe sindiyo je kakumbika mdewe muri kofre yawe sindimwo ngo abapasiteri ngo bande ngo abapasiteri ba kino gihe ngo ntibagishikamye ngo banwe inzoga nibarya twe ntitunwa abapasiteri ba kino gihe barasambana shiramwo uri wawe pana jewe oya je sindimo vyo bintu reka sindimo mimi toka kure turacashikamye turacakunda Imana turacyikoreye tuyikorera tajwi ritwagiriza ikibi mu mitima yacu nimba wawe yarahemutse nawene ntiwari ukwiye kumwandagaza Bibiri ivuga ngo nukumwihanganira ukamusengera ivyo bintu mwigiza abayuwaya abakristo cyo gituma mutabohoka cyo gituma mudatabarwa uraja ngaho gasegenya aho rero wewe uri kuravuga wewe akuzi ko ishano mugawe yararibitse urazi ibintu tubabikiye mwebwe muzi ibintu tubabikiye mwebwe ko mwigiza abantu twe dutsitara rimwe muamuduhagurukiye muzi ibyo tubitse mwebwe tuje ku radio duhamagara abagabo banyu duhamagara abagore banyu duhamagara abana banyu tubibwira abakorego ku kazi baze ariko iyo ndiko ndara umuntu ariko arigira umuyuwaye ngo urabona ngo pasteri ngo nta kigenda ngo twabimenye ngo afise akakobwa ngo afise mvuga ivyawe duhagarare ingo tugire deba kuri televiziyo wovuga wewe no guhamagaza kuri televiziyo wonyitaba bacisha imitwe ya posto ubu rero waratagase waje ufutanye turakwegeranya tudugana imisozi turagusiga tuguha amavitamine bari baraguhekenye nk'umusigati isukari yaraheze twaragusubize mu isukari uravyibushe usa neza uyu munsi urahagara imbere yacu ngo Pasteur Olivier ngo Apotre Keve ngo kana wewe uriyibagiye gakazoviyo nyabenda we uriyibagiwe uyu mwanya uribagiwe wenge nakuryamye ko agakanya urahaze twaragusengeye akazi karabonetse waje ngaha atamuhunga gukunda dusiga igikundiro turagupa tubapita amarangi turakudekora turashirako utuntu ifaveri iragiye ko haraje bogare iragutwaye uvyaye hungu nakobwa ngo pasteri wanje ngo sinzi vya wewe
uyu mwanya uriba wewe ubu urasohoka ukavuga Nadine urazi nka kuryamye ko mu mwanya mutoya mwaje mufuta turabazi ngira mugenza bati turabazi apo turabazi ntitubazi turabazi bashumba we turabazi ntitubazi ariko gasha turabazi sha turabazi undaraje kushikiye umujyamye ko akwaturiye ibintu arakubwiye ibintu bikomeye yagiyemo turabitse ndamubika ibanga ndenze ko nico ndamugire confiance ndamukujije mbonye ko areka arakunda Imana ndamushihaye inshingano abaye inshingano agiye ku nshingano arakoreye Imana ejo arahampaguruki arazizinze agaja gushinga bengo ndunguja ngijuriwe baza mugenza bataka kanya bwira mugenza mubaza ari kukutinya mubaza ati utinya ikiganya gahene kutambwira Zakayo we uyu mwanya wose wantebereje iki Zakayo we icyatumye nteceka suko narimbuze ico mvuga icyatumye numakuri wese nashatse kugira ngo umbwire ugwaye he kubera umuganga si warondera umugwayi ni warondera umuganga umugwayi ni warondera umuganga narindorere kumbwira aho ugwaye nkwandikire ordonnance nkwandikire umutugukiza ndashaka ko uvyumva yuko Yesu urashobora kumwigamba uwo muririmba uwo mubwira abantu kandi bagahindukira uri pancarte murayizi irakubwira ngo a 50 metres hari light of nations ariko yoyo ntijayo abatandiboye murabazi abatandiboye ntabwo ari abakonvoyeri ntimubasanishe mutandiboye nibajye baronka imifyeto bayita imifyeto ibisi igeze ku gituro nibo bakoma induru mutakura kinama cibitoke uja mu kinama akamenya ati niyi cibitoke niyi wewe akaronka inzira mugabo uryanye muturya muko kaye ntava hajya Yesu rero urashobora kumwigamba atahuva urashobora kwibwira kuzi kumuvuga aho ubuzima bwawe budahinduka ufutanye urashobora kumwigisha uri umuntu babaye ufise agahinda akagupriva amahoro narigeze gutakaza truamas nta n'icyaha kirengeze nari nakoze kuko abatoranijwe ntiturinda gukora ibikomeye na gatoya aradufyonda twe ntatworohereza yarigeze kumpriva Saint Esprit 3 mois nari mfuye namugaruye imisi 40 nasohoka ngini Imana nti mbabanira nani ndakibabwito cyane munacho umugabo kubera atashaka ko yari yampamagariye sentete ku gwego ku buryo atarakeneye ko aradufuhira no nta kintu kibishe nko gutakaza uburyohe warigeze kubwumva nta kintu kibishe nko gutakaza imigenderanire n'Imana warigeze kuyumva mu Baheburayo yuko 6 ijambo rivuga ngo abariye ku ngabire bagatamira ku bushobozi bwa Mpwemu Yera bakarya umubatizo w'amazi menshi iyo baramutse babivuyemo bakagwa ntibishoboka ko basubira kandi ngo kuko baba basuye kandi kwibambira umukiza ku musaraba bagafata amaraso ya Yesu Kristo akahindura ubusa. Tonight ndashaka umuntu wese avanga yiyumvirije Yesu ariko arakora ibikorwa mu nzu yanje cyangwa ndumaganye. Urabizi ivyo ntukeneye revelation ni sawa je vya Yesu biracaryoshe cyaye vyarakamanganye
bwa buryohe twatangurana nawe buracariyo cyane ntabudo nimba butariyo habaye iki reka kuma wigizimiza ngo urumva ngo haleluya hoza habaye iki baza mugenza bati habaye iki ico kintu cyatwaye uburyohe bwahozeyo ico kintu cyatwaye ubuzima bwari buriyo ico kintu cyakwivye amasengesho ahoro yakora ico kintu cyatumye usike bumara umwaka wose utageze jeune utisonzesheje nigiki ico nico Yesu akeneye kusohora kugira agakiza kongere kagaruke dusenge kandi ndahejeje pe numva ntorenza nga haguruka fata piano tugira dusenge muhaguruka n'imbaraga we muhaguruka n'imbaraga ndashaka ngira mpakaryo ngira ntanga karyo ihute nga Zakayo we Yesu ari iwawe ari mu nzu yawe mugaga kiza siyo kare ihutuze hano ihute Zakayo ihute urabizi neza Yesu uramuvuga uko uvuza piano uvuza battery ukora ibikorwa by'Imana mugabo uravyumva yuko ivyerekeye agakiza Bibiri ivuze ngo Zakayo uyu munsi agakiza gatasiyo agakiza ni full package ni pake yuzuye irimwe ibintu vyinshi bituma ubuzima bwawe buroranirwa abantu mwese mwumva mwuzuye muvuga Yesu musigaye mumuvuga ku munwa ubutayu bwuzuye muri mwebwe hano nga hari ikintu cyatakaye wa hano chaha ngonga abantu mwemanga Yesu mumubabaza ku munsi abantu muvuga Yesu mumutuntuza aracecetse urabizi imyaka maze acecetse muri wewe muga witwa mukizwa uraza Bibiliya mu ishengero mugabo hari ingwara niki Yesu uyu mugoroba arondera niki Yesu umugoroba arondera n'uyu umuco utarashe harya ahantu gwaye Bibiri ivuga ngo bamaze gucumitwa n'ijambo igihe Petero aheje kuvuga ubutumwa Bibiri ivuga ngo bose baramubwira ngo ceceka geza aho twacumiswe dukora iki Petero arabwira ati cyo gukora murakizi mwihane muhindukire kugira ngo ibihe vy'impembo bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana ibihe vya restauration ntibishobora kuza mu buzima bwawe utarasohora umwanda utarasohora ubucafu ihute abandi muze nga mukikuza igicaniro ntuhava uvuga ngo abantu buzuye cyahariya muza Yesu uramuvuga mugabo wuzuranye ubutayu muri wewe Dubiriza we uramashambri ya dofa Oramasharama naziko fisivza zishi mumutima zose nabikuzani abaririmbyi ni muzi baking yonyene ditavye Yesu onda gwino niwinangire hariyo bamwe mukeneye no kwatura kugira mukire ndazi kuzomfashisha imba bazinyishi ivyo wasezeranije shika byose bitavye Yesu numwe w'Imana ngwino ngo ndagutera iteka mukunzi wawe amaraso wavuye Salu
ngira ndabasaba iki kintu ntaraha intumwa y'Imana kugira ngo abasengere. Mwebwe mwaje ngaho imbere, ni byiza muteye intambwe yo kwizera no kwihana no kwigaya, mugize neza cyane. Ariko nashaka munibuke, nubwo musavye imbabazi Imana, hari ibintu bimwe bibe bikeneye ko mwatura. Nimba hari ibintu bikeneye kwaturwa, murondere umuvyeyi wanyu, murondere papa Aime, murondere mama Light, mwature. Ntimushobora gukira mutatuye. Gusenga nivyo, ariko hari ibintu dukeneye kwatura. Ndabasabye ba Kristo, abagumye muhagaze mu ntebe aho muri hose, abari hari inyuma, nagira amabwizo ukuri. Turakeneye ko Yesu agira impact ku buzima bwacu, kuko ataco twobasha gukora tutamufise. Mureke kuvuga Yesu ku munwa atagira imirimo muri bwingo bwanyu. Mureke kuvuga Yesu ku munwa atagaragara mu bivyamwa abantu batabashingira intara. Turakeneye kuvuga Yesu tuzi ko mu mitima yacu dufitanye imigenderanire myiza nawe, no hanze bikagaragara ko vy'ukuri twahindutse. Ntumwa y'Imana uko mwema kuyobora, hama turaza kwakira umurongoza dusozerere. Shaka ndabase mutareke ibiganza byanyu aho nyene mufukamye, ubitarika ari bibiri, ikimenyetso cy'uko watsinzwe. Urakeneye ko Umwami Yesu akuroba aho wariko uradobera, hanyuma umubwire. Ivyo umubwira birakomeye cyane kuko ivyo je no mubwira ku bwawe. Ndashaka aho uri wihana icyaha cawe, watura intege nke zawe. Reka dusenge. Mwami Imana, nta munsi n'umwe wigeze utumirira aba Yakobo ubusa. Nta munsi n'umwe wigeze urekura ijambo ryawe ngo uri gusubire kuri dakoze ico waritumanye. Nk'uko imvura na sheregi bigwa bigatosa isi, niko n'ijambo ryawe bitazosubira inyuma ridakoze ico waritumye gukora. Ijambo ryawe ryavuzwe kuri kino gicaniro, kandi Mwami Imana ryakoze mu mitima ico waritumye gukora mu mitima y'abantu bawe. Uyu mwanya baje hano barapfukama kuko batsinzwe. Ijambo riraza ku mwami Nebukadineza riramubwira ngo wapimwe ku munzane usangwa ntushitse. Abana bawe bapimwe bonyene ubwabasanga ntibashitse, kandi uru n'urukundo rwawe rudasanzwe ugaragaje. Oya, n'ubuntu bwawe, kuko Rachel kimbaza imyaka 5 igiharo gata n'igihariro cy'ubuntu bw'Imana, aho udatuma umumarayika kugira ngo akize uwaragwariye ku kidengeri Betesida amaze imyaka 38, ariko aho we wiyizira, aho ubuntu bwiyizira, aho wowe nyene udusanga aho twari cori. Ijambo ryavuze ngo Yesu araje, mugabo barakeneye ko wowe nyene ubwawe watura kuko uraza ugwaye. Abwira waragwariye ku kidengeri, aramubwira ngo urashaka gukira. Niwe yiyiziye. N'uyu mugoroba ntiwatumye umumarayika, wari umenyere gutuma umumarayika akaza akiburura iriba, ariko wariyiziye ku kidengeri gifise amabaraza 5. Nico gicapo uyu mwanya kiriko kiragaragara hano muri kino kibanza. Umuco ntibikunda ko tuwutwara mu mahanga, ntibikunda ko tumurikira amahanga utadusanze ku kidengeri cy'amabaraza 5 kugira ngo ukize ubuzima bwacu. Abana babatsinzwe n'urubanza, abana bawe bari hano. Mwami Yesu, ntiwigeze uhinda abaza bakugana. Ndagushime ko aba bateye intambuko bakaza,
tushobora kubasubiza inyuma. Ntiwigeze n'umunsi n'umwe usubiza inyuma uwaje kurondera, uwaje afise inzara n'inyota ashaka ubutabazi buvuye iwawe. Basamize akanwa baravuga, nawe niwuzuze, uzuza imbabazi zawe, uzuza ubugingo bwawe, uzuza agakiza kawe. Biravuga ngo asamika akanwa nanje nduzuza. Bakasamitse bacura. Uzuza, uzuza, buzuze. Bave muri kino kibanza. Bafashe ingingo, bafashe ingingo, bafashe ingingo yuko batazosubira ku byo bari baradashwe, yuko bitandukanije n'icyo batabwizwa gufatana naco. Kuva uyu munsi bafashe ingingo yo gukurikira wewe gusa, badafise kwiyumvira ibyo bazosigarana. Zakayo ntiyigeze yiyumvira ibyo agiye gusigana, ingene azosigara abayeho, kuko vyose yarabirekuye. Asigarana kimwe gusa cyari gikenewe, Kristo Yesu mu buzima bwiwe. Kana ijambo ryaritubwira ko yapfuye rubi, naba ntibazopfa rubi. Uwuzuza imbabazi zawe bagire neza, bahaguruke hano hantu bafukamye, uhoraho ubuzima bwabo buhindutse. Uwari yarababaje mugenzi we agenda atunganye, uwari yaratwaye umugabo w'abandi umugore w'abandi agenda atunganye, uwari yarafise ico yivye agisubize, uwari afise apfa na mugenzi we agenda atunganye. Aka niko gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, maze umuco wawe uheze urasire amahanga. Uzobukoze Gitega ikizwe, Gitega igenderegwe, Gitega ihinduke, Gitega yozwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Uzobukoze maze Mwami Imana uduhe benshi barushiriza kukumenya, uduhe benshi barushiriza kukuzako, kuko Mwami Imana umuco wabarasi. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. dukomera amashi menshi cyane Imana yacu akoze, andi mashi menshi tuyakomera Imana yacu. Turashimiye umukozi w'Imana ku ijambo aje kutuganiriza. Iyi teme aje kutwigisha ko nababwiye ngo ni vision ya Light of Nations. Nagize ikigumbagumba kinini numvise uko yavyigishije, sinari bwatore ingene vy'ukuri uko bisanzwe biri, ariko uyu munsi ndavyumvise koko, ndumvise ico Uhoraho yadutumye. Niyo mpamvu abantu baza ngaha iwacu canke bakaja ahandi bakavuga ngo bakoze Imana nta mavuta bafise, ariko biri kuri twebwe ubwacu. Umuco wa Kristo urategerezwa kwaka. Unakamara imyaka myinshi ariko ugasanga nta gikunda, nuko Yesu yinjiye mu buzima bwawe ariko gumucecetse. Yesu yarinjiye ariko gumucecetse. Byaranse kugira ico uvuze uti ehe Mwami ntabara hano hano. Muze tu umuco w'amahanga koko twamenye ico gukora. Muze tu umuco w'amahanga twamenye ico gukora kugira ngo ubuzima bw'Imana butembe muri twebwe. Muze tu umuco wakira amahanga kugira Yesu adutabara ivyatugora, natwe tuje gutabara abandi. Turagushimiye cyane, turamushimiye. Amesa umugisha. Namwe turabashimiye ko
enye ejo tuzobandanya igikorane kizotangura isaha 3 z'igitondo muzozinduke ntiducegwe tuzokwigishwa n'umukozi w'Imana intumwa y'Imana Sibomana Keve Apotre Keve Sibomana ku munsi tuguma twumva icyo Imana yavuze ejo mu byacu yavuze yadusigiye uyu munsi Reverend Pasteur aravuze kandi hari cyakoze muri twebwe nejo naho nitunabifate minenegwe muze tuze tumvirize ico uhoraho yarongikanye iyi ntumwa y'Imana ejo tuzotangura saa 3 kandi ntituzocegwa mugire umugoroba mwiza kandi iri jambo muri tahane oh haleluya mwami Yesu abaha umugisha mugire umugoroba mwiza